Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ahejeje gushika ku kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yaravuye mu rugendo rwamushikanye hariya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Agishika rero muri ico gihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye ikigo gikomeye c'ubutunzi, ikigo gihingura ibintu bitari bike na cane cane ibijanye n'ivyo bakoresha mu kwenga inzoga, ivyo bita malt, bikaba bikoreshwa mu kwenga inzoga z'ibiyeri ariko cane cane na zimwe z'amawisiki. Muri ico kigo nyene yaragendeye kandi ihinguriro ry'impuzu, ihinguriro rininiya cane ry'impuzu, mbere n'icerekana ko rikomeye, ni ihinguriro rihingura impuzu zitagurishwa muri ico gihugu gusa, ahubwo mbere ngo rihingura impuzu kenshi zishoka, gifise isoko rinini mu bihugu vyo muri Amerika. Avuye ngaho yaciye agendera ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Muri ubwo bushikiranganji rero ayobowe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ico gihugu umupfasoni Aisha Mohamed, yarashoboye kuraba amareresi yerekana ibikorwa bikomeye vy'intwaramiheto z'ico gihugu, cane cane mu vyo kwigisha ivyo kurwanya umwansi, hamwe kandi n'ivyo gufatanya n'ibindi bisirikare mu kurwanya umwansi haba mu gihugu canke mu karere. Nicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yaragendeye kandi icibutso gikomeye cane muri ico gihugu, icibutso bise Memorial d'Adwa, ni ukuvuga icibutso cibutsa aho intwaramiheto z'igihugu ca Ethiopia zagwanya umwansi w'umutaliyano agata agahunga, zihemuka zimutsinze, ariho ico gihugu cahavuye kitaja mu bukoroni. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarashize urugori rw'amashurwe kuri ico cibutso, bikaba ari iteka yahaye abashoboye kugwanira ico gihugu, berekanye ubutwari, berekanye ko igihugu bagikunda kandi batemera yuko cogwa mu minwe y'abakoroni. Muri urwo rukurikirane rwo kugendera ibibanza bihambaye, nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaragendeye ikigo c'ubuhinga, ikigo gikomeye cane, ikigo cerekana ibintu vyinshi bijanye cane cane na bwa bwenge ndengera kamere, imwe bita intelligence artificielle. Muri ico kigo akaba yarashoboye kubona ukuntu igihugu ca Ethiopia gipanze mu bijanye no kurwanya ibiza vy'ingwara bakoresheje ubwo bwenge nyene ndengera kamere, zaba ingwara z'ibiterwa, zaba n'ingwara mbere z'abantu nka za kanseri na za diabete. Ni muri ico kigo nyene nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Varisito Ndayishimiye yumvitiye yuko igihugu ca Ethiopia gifise ingamba zitatu zikomeye mu kurwanya ibihindura ivyonona ikirere, mu kurwanya ibigirira nabi ibidukikije. Ivyo navyo icambere kikaba ari ugutera ibiti. Gutera ibiti rero ico gihugu cabigize umugambi ukomeye cane, kuko bavuga yuko ngo kuva mu 2018 cashoboye gutera imiliyaridi 5 z'ibiti, kandi muri ivyo biti vyinshi muri vyo bikaba ari ibiti bishobora kuribwa. Mukaba mwumva yuko ari wa mugambi nyene noneho nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu yama ariko arahimiriza ati ivyatsi bitaribwa tubirandure dutere ibiribwa, ibiti bitaribwa tubirandure tubisubirize n'ibiribwa. Aho nyene wundi mugambi ukomeye mu kurwanya ivyo biza vyonona ikirere n'isi, hariho ubukerarugendo bukingira neza ibidukikije. Hariho kandi muri uwo mugambi nyene umugambi ukomeye cane igihugu ca Ethiopia cafashe yuko ata modoka nimwe ikoresha ibitoro izosubira kuzanwa muri ico gihugu. Ni ukuvuga yuko ubu muri ico gihugu imodoka yose nshasha ihingiye iba ari imodoka ikoresha umuyaga nkuba canke izindi nguvu zose ariko uretse ibitoro, kubera vyonona ikirere. Ku muhingamo rero w'izo ngendo zose, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yarakiriwe n'iteka ryinshi mu kirimba Palais National, yakirwa na nyene icubahiro umushikiranganji wa mbere, aramuha inzimano novuga y'akazi, kuko babandanije bayaga. Ni muri iyo nzimano y'akazi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yabwira umushikiranganji wa mbere yuko
bo uko ari babiri bafise amabanga akomeye, bafise umuhamagaro ukomeye ku bijanye no kwitaho Afrika. Ubwa mbere ati jewe nije sanzwe ndamutswa Afrika, ariko nawe urayiramutswa kuko ivyo ari byo vyose umugwa mukuru w'igihugu ca Afrika twovuga w'ibihugu vya Afrika twovuga yuko uri mu gihugu iwawe. Imbere yo guhana akagaruka bahejeje iyo nzimano, abo banyacubahiro uko ari babiri barahanye amasezerano yatewe ko imikono n'abashikiranganji babijejwe umwe wese mu vyo yega. Yari amasezerano ajanye n'amagara y'abantu, hamwe rero n'inyigisho, hakaba amasezerano ajanye n'ivyo gufashanya mu vya gisirikare, hakaba amasezerano ajanye n'ivy'amazi hamwe n'amasoko ntanganguvu, hakaba rero n'amasezerano ajanye n'ivyo amahinguriro, ariko amahinguriro afatiye kuri buno buhinga bwa none. Ayo masezerano rero nkuko muvyumva n'amasezerano akomeye, akaba yagizwe mu ntumbero yo kubandanya hatsimbatazwa ugufashanya no guhanahana ubumenyi mu bijanye n'ibisata bimwe bimwe bihambaye mu buzima bw'igihugu by'ivyo bihugu vya uko ari bibiri, Uburundi n'igihugu ca Ethiopia. Mu gusozera urwo rugendo, nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yagendeye ikindi gihangange c'ishirahamwe, ishirahamwe rikorerwamwo ibintu bitari bike vyinshi cyane bitandukanye. Muri iryo shirahamwe harimwo nk'uruganda rukurikirana ivy'ikawa kuva igitewe gushika ishotse hanze, uciye mbere no ku bindi biringo bikomakomeye umuntu ashobora gucako kugira ngo ahingure ikawa inyobwe ifise akanovera. Yagendeye kandi amahinguriro atandukanye cyane cyane ajanye n'ivy'inyubako, aragendera nk'uruganda ruhingura amabati, uruganda ruhingura ivyuma, uruganda ruhingura n'ibi biyo dukoresha mu kubaka amazu. Ivyo byose rero ngo vyakozwe kugira ngo ico gihugu gisanzwe kiriko kiratera imbere cyane gihebe gukura ibintu hanze, ahubwo aho kuza kirabikura hanze gikore nyabuna ivyo coco gishobora gushora hanze. Rwa rugendo rwa leta rero nkuko nabivuze, urugendo ariko kandi rw'icigwa, urugendo rwo guhanahana ubumenyi mu bintu vyinshi. Biraryoshe kugendera igihugu nk'ico giteye imbere, uzi kahise kaco, bica bitanga inguvu, bica bitanga ingoga ko n'Uburundi buzokogorora bukaba igihangange, kuko ico gihugu ni igihugu cigeze kuba kiri mu bihugu bitishoboye cyane mu bijanye n'ingaburo, ariko ubu kikaba ari igihugu c'akarorero ku bihugu vyinshi mu bijanye n'iterambere.